Shalom wakunze ikiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatandatu. Turashima Imana ku bantu mwese mudusengera, abadusengera ni benshi. Turashima kuvyukuri kuko ntitwoshobora gushikaho tugeze amasengesho. Rero umuntu wese asengera kino gikorwa ndiho agumugisha, natwe turabasengera iminsi yose. Hari abasenze muri kanguka dusengera gose, abadusengera turasengera, abadushigikira, abapartenaire bakanguka. Umuntu wese agira ico akoze mu gushikira uno murimo ndiho agumugisha. Abantu mwese mudusengera, igihe cyose musengera ekipe kanguka, musengere n'abadushigikira kuko ibiba byose muri kanguka Imana ikoresha abadushigikira n'abadusengera na ekipe kanguka. Rero ikuzina rya ekipe kanguka ndashimira gose abantu muduterura masengesho ya misi yose. Ndashimira kandi abantu baduha intahe cyangwa ubuhamya. Namara bivuga yuko umuntu atanga intahe cyangwa ubuhamya n'umuntu afise urukundo, yumvira abandi kandi ashaka guha Imana icubahiro. Ni nk'umuntu waje gusaba ikintu akakiguha hamugaca wigira gutyo utamushimiye. Rero iyo ugarutse gushinga intahe nukuvuga yuko ugarutse gushimira uwagukoreye igitangaza ari we Yesu, kuko umuvuze ku mugaragaro, uje gushimira Imana ku mugaragaro ivyo yagukoreye mwibanga. Igihe wakira, igihe wabohoka, nta namwe yakubona, je sinakubona, nta namwe yakubona, ariko ugarutse kwivuga kugira abantu bose bumviriza bumve ivyo Imana yagukoreye. Ishobora kuba ingwara wakize, ishobora kuba kubohoka mu buryo bw'impwemu, ishobora kuba kijijwe, ishobora kuba bayi delivery. Ikintu cyose cyabaye ushime. Nimba waronse umwana ushime, nimba warakize uzubivuge ku mugaragaro, Imana ihabwe icubahiro kandi umenye yuko biriko biratera intege abandi. Namba ndabibutsa nimero ya WhatsApp, harabaza bavuga ngo nituzi aho turungika intahe cyangwa ubuhamya, ni kugasaraba 257 71 11 11 ukoresha code yuri hanze y'igihugu c'u Burundi. Uri mu Burundi ugira 71 11 11 32 plus 257 71 11 11 32. Abakurikira kanguka biciye mu magroupe WhatsApp, mnashobora gutereshaje application muciye kuri Play Store canke App Store, wandika ijambo kanguka uzoka muronka ibiganiro byose n'intahe zose. Bidakunze urashobora guca kuri page yacu kanguka.com canke YouTube, hari chaîne yitwa Kanguka Kirundi aho uronka ibiganiro byose n'intahe zose. Ushaka inyigisho ndende uca kuri chaîne yitwa Inyigisho za Chris Ndikumana. Abakurikira kuri Facebook ndababwira yuko hari amapage menshi atariyo ya Facebook yitira Kanguka yandi yitira Chris Ndikumana. Ariko ushaka kumenya page y'ukuri, gena kuri application uce ahantu hepfo handitse ngo apropos, ucubona page ya Facebook, ukabona na chaîne ya YouTube. Sure ndabibutsa yuko atama commentaire ngira kuri YouTube canke Facebook, abantu benshi bakoresha izina ryanje na foto yiwanje bakiba amafaranga abantu. Ivyo murazi ko muri kanguka tavyo dukora imisi yose. Ikintu cyose ukeneye uce kuri application, urabe kuri contact, uce kuri apropos ucubona guhamagara. Ugize guhamagara ucubona nimero ya kanguka, canke kuri kanguka.com naho nyene uciye kuri contact ucubona telefone ushobora gucako kugira uhamagare kuri kanguka, niho uronka amakuru y'ukuri. Reka ndabareke mumvize intahe kandi abasaba yuko mwokumviza intahe zose imbere yuko dusenga. Yesu nashimwe, ukuri ndashima Imana ko yangiriye neza. Ndi umumaro maze imyaka 10 narabuze urubyaro, ariko Imana yaranyibutse kubyara, gutwita ndanabyara. Imana yo gahora ku ngoma. Nasengeraga muri kanguka kuva 2018, naho nayimenye nkajya murafata nkageraho nkacika intege. Igihe Kirisi yavugaga abantu wape bikanga, ndakomeza. Nari maze imyaka 5 muri kanguka nsenga, ndabwira abantu barambuwe no gufata, bakavuga ngo dufashe umwaka, ngo dufashe ibiri biranga. Hari abafata uwo munsi bikemera, ariko burya abantu bose siko basubizwa ku kanya. Ndabinginga bene data mukomeze mufate. Mwijoro hari Imana, mwijoro hari Imana itanga urubyaro, mwijoro hari Imana isetsa. Nahoranaga amarira, nahoranaga agahinda kenshi udashobora kumva, ariko Imana yaranshikije. Ubu mfite umwana mwiza, umwana w'umuhungu ufite amezi 3. Imana yamaye kubyara, Imana yamaye guheka. Nukuri kutagira urubyaro birababaza mw'abantu mwe, birababaza. Umumeze nk'uko umuntu wese uzi ko ngo umuntu n'umusazi, barakureba urese akakuvuga uko ashaka cyane. Wenda sinzi byageze abana bakajya ngo mwakimutse kubera kuntu batuvugaga, ariko ndavuga ati Imana uri Imana ishoboye byose, uzanabare. Imana yaranabaye, Imana yarandegeye,
ariko ndashima Imana ko yangiriye neza, yamaye kubyara yo gahora ku ngoma. Ni ukuri abantu bagitegereje, ni ukuri nimukomeze mufate, nimucike intege ngo igihe twafatiye, nimucike intege, mukomeze mwizere gusa munasenge. Ahasigaye Imana izishakira inzira izabicishamo, ariko ndashima Imana yo yarize aho bipfira, by'abaganga batabona Imana ijya ibibona, by'abana b'abantu batabona ijya ibibona. ndashima Imana. Abantu twabuze urubyaro hari igihe wajyaga ngo usenga ukumva basengera ibindi byifuzo, ariko urubyaro ntibakivuge. Kristo ni ukuri, Imana yo mu ijuru izamugirira neza we n'umuryango we, ijye imuha umugisha, kuko akazi akora ni akazi katoroshye, nta bihembo ntaki. Imana yo mu ijuru izamugire neza. Sinubyo navugaga, ariko ni ukuri shimye Imana, Imana yo gahora ku ngoma. Shalom bene data, nanjye nagomba gutanga intahe ku bitangaza Imana yankoreye uki mu biganiro kanguka. Hari muri uku kwezi turi mu gihe cy'ibibazo mu ma examen, kuko nsanzwe ndi umunyeshuri nganya muri kaminuza imwe ngaha mu Burundi. Icyo gihe cyamfatwa n'indwara ndi mu bibazo, iyo ndwara ikamfata menga ni nk'izi ndwara nyene zisanzwe dusanzwe tubona, hamwe nkagira ngo ni amaso, ndagenda ku baganga b'amaso, ahandi bikanka nkagenda ku generaliste. Umugeneraliste arantora ambwira yuko ngo ngwaye infection d'isa. Rero muri icyo gihe hashanshira ku miti, yego nshira ku miti ndayifata. Muri uko kuyifata kose ariko ntacamariye uko naguma numva ahubwo ntera ndemba. Baranshira ku miti ya malaria, bigenda uko nyene biranka. Haranagenda n'igihe rero baranhospitaliza banshira mu bitaro, naho nyene abaganga biranka, nako batagize ibipimo barafatisha byose, hose biranka, bigatera byanka, ubushuhe bukaba bwinshi, bikabananira kumbetrisa. Hamwe nyene mbona ati najeti indwara simbona ingene igiye gukira. Ariko rero hashaka umugenzi wanje umwe arambwira ati wopfa kwipimisha ibintu bishana uko muri iyi minsi biragwiriye kandi bifata gutandukanye, bifata kwinshi. Hama ndipimishije bishano bararintora, bambwira ati urarifise ishano kandi ni byinshi mu mubiri wawe. Hama barampa umuti wabyo ndawufata, ariko ndinda ndawuheza ntarakira. Hama rero muri icyo gihe kandi nari nimije gusha nsubira kugenda gukora ibyo bibazo ntari nakoze, gukora iyo session de rattrapage. Rero nkumva neza ariko yuko ntarakira neza nubwo ngomba kubikora. Navuga nti nta handi nosabira gukira nyako tari ku Mana. Nifatira umugambi rero wuko ndoda ndasengera muri kanguka samedi nkizera ngafata. Yego rero hari samedi imwe yaho aho umukozi w'Imana twarasenganye, ndumviriza intahe, ariko nkiriko ndumviriza ntahe nyene ntangura kumva noze, ntangura kumva umengo ndashaka kuvomisa, ariko ntibyaba sinavomisa. Umukozi w'Imana atanguye amasengesho rero niho ndasha ntangura kubona manifestation, ndavomisa cyane. Umukozi w'Imana asenga ndavomisa cyane. Bigeze hagati umukozi w'Imana asharavuga ati hariho umuntu yari ishano, Imana iramukirije mu izina rya Yesu kandi ariko aravomisa. Ndakira cyane, ariko je nari natanguye kuvomisa umukozi w'Imana agitanguye gusenga. Ndashima Imana rero, ndavuga ati ni je urambohoye, urakoze Yesu, urambohoye. Yego ndizera umukozi w'Imana agejeje gusenga, bishabira heri byo kuvomisa, ndasubira ndaba ngaho ndaja mu buzima busanzwe. Yego ntera numva nkira burundu, ntera numva nkira bya bindi byose numva umengo hara indwara yaransinzikaje, amaefe yagize ku mubiri wanje, ku bihimba byose. Nkafata muri kanguka nkaza ndafata, birahera burundu gushika n'ubu. Ndashimira Imana ko yambohoye kwishano irinkiza burundu, ko jewe nta ndigeze bisubira kugaruka. N'ubu ndashimira Imana kandi ndayikengurukira, kandi ndayishingira n'intahe yuko yacimfasha no muri ibyo bibazo. Abazi ibintu bya kaminuza murabizi ibintu by'ibibazo
ingene biba bigoye, periode y'ibibazo bigoye kwikora rero uvuye mu ngorane nk'izo, hari igihe utaratora intege, hari igihe utariyumva neza ku buryo kwitegura neza, uzitegurira neza, ariko Imana izo zose yarabinshoboje, impagu zitora zose atanimwe ivuyemo. Imana nibihererwe icyubahiro, abumvise intahe yanje Imana ibahezagire. Shalom. Shalom bantu b'Imana, nanje ndi uw'Imana yakiriye neza, ndi uw'Imana yakirije indwara yari insinzikaje, yari imbabaje cane ku buryo bw'uko nanje ntitahura. Naragwaye indwara infection, iyo ndwara narayigwaye iransinzikaza cane. Yego nkigwara yaratanguye iraza, ndayifata ibintu bito cane, ariko uko hahera iminsi niko yagenda itera iduga. Sinzi uwo navyiganiye ambwira ngo genda kuri farumasi ngo baraguha imiti. Naragiye ndabaza gukora muri farumasi, ndamubwira ukuntu mbabara, imiti irayimpaye. Ya miti irayimpaye ndayifata biranka. Subira kuja ku wundi mu farumasi agira kabiri, nawe nyene arampa imiti itandukanye n'iyo mbere yampaye. Ndagenda ndayifata nayo nyene biranka, barandangira n'imiti y'ikirundi yose ndakoresha kuko nari mbabaye, nari nsinzikaye cane. Iyo infection sinibaza ko nayigwaye, ariko abandi bayigwara. Ego naraheza nkagenda nko muri dushe, nkatora akantu k'akabugita nkiyagaza, kica ibikomere. Bantu b'Imana, no kuri Imana ni nziza cane. Imana narayibonye ngaho hantu, nariyagaza nkica ibikomere, no kurira nkarira. Bakarindira ko nsohoka muri dushe, bagahiga bakabura, kumbe ntibamenye ko ari indwara yabinteye. Hakurikiye ngaho onyi, naravuze tubunya nta kindi kintu gisubira gufata c'imiti, reka nicare izokira iko idashakireke. Rero igihe kimwe ncamana n'umugenzi wanje duhuye ndabimwiganira, acambwira ngo nanje ngo iyo ndwara narayigwaye, ngufata nabi cane, ngo genda wumvize Kanguka. Ndamubwira nti jewe Kanguka muri telefone yanje ntayo mfise. Nkimubwira ko atayo mfise, nca ndamusaba ko yoyindungikira. Yarankundiye arayindungikira, ayindungikiye narayumvirije rimwe, n'irya kabiri nca ntangura gucika intege ndarambirwa. Ariko gusa iyo minsi nayumvirije, narumvise mwaweka abashinga intahe ko hakiza indwara zitandukanye kandi indwara zisumbiye iwanje. Nyuma yaho ntarambiwe, barungitse amaudio nkaca ntera ndayafata ntayumvirije. Nyuma yaho onyi rero sinzi undi munsi naciye negera Kanguka, umunsi umwe ndayumviriza. Uwo munsi Imana yaramfashije, sinacitse intege yo kuyumviriza. Ndayumviriza ca numva nk'umumama umwe ashinze intahe avuga ko yakize umugira wa sida. Nanje nkavuga nti none ko nzi umugira wa sida bavuga ko udakira, umugira wa sida wakize gute? Ati nanje kumbure ngira ngo ya ndwara yanje nuko ngo wamanegirija gufata ngira izote bikira. Kuva uwo munsi nyine numvirije iyo ntahe y'uwo mumama, naciye ntangura kuza ndayumviriza kenshi. Igihe kimwe ndafata ndasenga, Kristo aravuga uwo ufise agwaye ahafate. Uwo mwanya nyene naciye ndakorako, yarasenze nanje ndafata. Muri uwo mwanya numva ibinyanya umubiri wose, numva ndakanye umubiri wose, ndarira ntazi y'amosozi ajava, ntazi ikintu kindi jeje. Bantu b'Imana, umwanya yaje gusenga, aje kudusengera, narakumye ngaho nguma numva meze nabi mu mubiri. Ariko kuva uwo munsi nyene, kuva niyo saha nyene gushika n'uno munsi, nagira ndabatangarize yuko iyo ndwara ntazi ukuntu yagiye. Nagira mpezagire umukozi w'Imana Kristo dusengera tutamuzi. Imana ibandanye imuhezagira umuryango. Ego nukuri nagira ndababwiye ko Imana ari nziza, Imana igira neza, nta wayisenze yizeye ngo bateterwe. Imana nibahezagire cane. Shalom.
Shalom abanywanyi bakanguka nanjye narinje gutanga intahe yanjye kene Imana yangiriye neza, Imana yanjye yarangiriye neza, yarankijije, nari mbabaye, nari ndushe, nari merewe nabi, ariko Imana yanjye yarambohoye, ntihabwe icubahiro. Nanjye narinje gutanga intahe yanjye niyi, nuko Imana yangiriye neza. Nakuze nankwa n'abantu bose, mfise icyangiriro ku bantu, nta muntu wankunda, abantu bose barambona bakampunga, abantu bose bakavuga ati ngo ujya mukobwa guhinge nari mubi, nkibaza impamvu babimbwira, nkibaza n'impamvu babivuga bikanyobera, nkura nankwa no kwishura ari kwishure, abigisha bakaza bakampagurutsa ngo ntimaguruke, bakantanga kw'akarorero, abanyeshuri bose bagatangira kunyinuba, mba mu buzima bubabaye buteye ishishi, na jewe ubwanje numva ndiyanse, numva nanjye ntangiye no kwanka abantu ku buryo ingene bamfata, numva birambabaje cyane. Ariko Imana yacu ni nziza, Imana yacu iradukunda, Imana yacu irakomeye. Ngira ubuntu n'Imana, ntangira gusengera muri kanguka, nukuri numva ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana avuga iminsi yose nkaryumviriza. Igihe kimwe numva ijambo ry'Imana yariko aravuga ku munsi wa kabiri, sinibuka itariki, ariko avuga ati hari umukobwa abantu bose bamubwira ko ari mubi, ngo yari amaze igihe kinini ngo ariko arasengera mariyaje, ngo ariko ngo bamubwira ko ari mubi, ko atazorongorwa, ngo nareke gushira amatwi ku bantu, ngo ariko ngo ashira amaso kuri Yesu. Aduha akarorero igihe Petero yari ku mazi, ingene yaravye imipfunda ararokera, aravye Yesu akabandanya. Numva nanje ngize kwizera gukomeye, numva ndakomeye, numva imbaraga, ntangira gusoma ijambo ry'Imana, nkabona ijambo ry'Imana nyene rindemesha, numva harankomeje, ndavuga ati kumbe nta kintu na kimwe kiri kuba ngaha kw'isi Imana itashize mu ijambo ryayo. Numva ndaremye, ntangira gusoma ijambo ry'Imana, nsenga. Ikintu nshimira Imana nuko Imana yambohoye umubabaro nari mfise ku mutima wo kwama mbona ko abantu bose banyanka. Ubu Yesu yarambohoye, yarankijije ibisebe nari mfise ku mutima, yarambohoye. Ubu nubwo wobimbwira, nubwo wobivuga, ntacyo bimbwiye. Vuga ati Yesu wenyene niwe ari inshuti yanje nziza, Yesu niwe nashyize muri byose. Iyo ngize ikimbakiye ndamubwira Yesu ngiki, niyo novyumva ndamubwira ati Yesu aba bavuga uku nuku, nkavuga ati Imana yandemye mu ishusho yayo, nanje nsa n'Imana. Ndashimira Imana ingene yambohoye, ndashimira Imana ingene yampaye amahoro. Kubura amahoro birababaza, kubura amahoro ni bibi cyane. N'ingwara ubugwayi ata muganga yoyivura, utagenda kwipimisha ngo batoye iki, ariko wuyigumana wenyene. Ingwara utobwira so ngo agukize cyangwa wobwira icyo abikorako, ariko Yesu wenyene niwe abona umubabaro wo mu mutima. Ndashimiye Imana ingene yampaye amahoro. Abantu bose bakuze babimbwira, ubu ndabakunda, ubu bose nta na kimwe, nubwo noguma ndije nyene ntacyo bimbwira, kubera mfise Yesu. Imana yanje nihabwe icubahiro, nishigwe hejuru, irabikwiriye. Ni Imana yo guhimbazwa no gutazirwa. Ndagushimiye Kristo ingene utwitaho, ingene uturemesha, ukavuga ngo nitwizere. Shimira n'Imana ingene yankejije amaguru, saba imbabazi ingene nateze gushinga iyo ntahe. Nigeze kurota mbona ndi gutitira ku maguru, ahejeje kunsengera ndaba ngaho, sinamenya n'ibikoretse, ndaba ngaho mugabo numva y'amaguru ambabaza. Cya gikorane cyo muri kanguka cabera mu Burundi kica kiraba, nanje ca ndagenda ndavuga ku mutima, Mana ko ngwaye amaguru, mbese ndaza guhagarara iminota nk'iyi yose? Ndavuga ati umbere umutabazi nanje ndakubone. Ico gihe natashe nkize, ico gihe amaguru ntiyongeye kunjya, narahaguruka umwanya munini, nubwo nohagaragura umunsi wose amaguru ntakenjya. Imana yacu nihabwe ishimwe n'icubahiro. Ndayishimiye ingene yangiriye neza, ingene yantabaye, ingene yankijije. Ndabyibutse ingene kubera indoto kenshi ndose ndazandika, niho nagenda kuraba ibyo narose, ca nsanga iyo nzu zirimwo, ca mvuga ati reka nanje ndagishimira Imana.
ndashimiye imana yacu nziza ingene itanga amahoro nta kintu kibabaje nko kubura amahoro bene data amahoro yesu atanga ni meza cyane murakoze abumvishe intahe yanje shalom. Bonjour tous les auditeurs de Kanguka. Voilà, je voulais vous faire mon témoignage aujourd'hui. Je m'appelle Julie, j'ai 42 ans, je vis en France. Quand j'ai perdu mon père, je me suis plus concentrée sur la maladie de mon père et sur sa mort, à pleurer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'arrête pas de tomber malade. mwaramutse bakunzi mwese b'ikiganiro Kanguka nagomba kubashingira intahe yanje uno munsi nitwa Julie mfise imyaka 42 nkaba mba mu Bufaransa. Igihe papa wanje yitaba Imana naciye nguma niyumvira cane ku ngwara ya papa wanje hamwe n'urupfu rwiwe namandira. Rero ivyabaye nuko ntahagarika kuguma ngwara. Et enfin, je pars en vacances, je reprends le travail et le jour de ma reprise de travail, j'avais rendez-vous juste avant ma reprise, sachant que je me suis arrêtée 3 ans. On m'annonce un cancer du sein. On me fait faire un tas d'examens. Verdict tombe, c'est bien le cancer. Hanyuma ndagenda mu karuhuko muri vacances. Mu nyuma ndasubira gukora ibikorwa byo ku kazi. Rero ku munsi wo gusubira gukora ibikorwa nari mfise rendez-vous yo kwa muganga imbere yo gutangura ibikorwa. Nari imaze imyaka 3 ntakora. Baca bambwira ko mfise ingwara ya kanseri yo mwibere. Barankoreye ibipimo bitandukanye baca basanga vy'ukuri ni kanseri. Rero nta n'ikindi nakora atari kurira. Naguma niyumvira ku rupfu gusa. Ivyabaye nuko ntarinze aho notumbera n'ukungene nosubira kandi gusenga nkuko nabikora ubwa mbere kubera ku bwa mbere nasenga umwanya wose. Et en fait, je sais plus par où commencer. J'avais un groupe de prière ils m'ont dit d'écouter Kanguka. Rero sinarinze aho nohera. Nari mfise umugwi w'amasengesho nari ndimwo bambwiye kumviriza Kanguka nuko namenye ikiganiro Kanguka. Rero bantoye kanseri au stade 4 nukuvuga ingwara ya kanseri yo mwibere ku rugezo rwa 4 ariko rwa nyuma yari igeze mu magufa gushika mu giti c'umugongo mwigufa kwitako hamwe no mu gitigu. Et hier j'ai revu mon oncologue, il m'a refait TAP-scan et il n'y a plus aucune trace de cancer. Tout a disparu. Bien entendu, normalement, c'est impossible de guérir d'un stade 4 métastatique. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus. Rero ejo haheze naragiye kuraba umuganga w'umuonkologue mu kuvuga umuganga w'umuhinga mu vya kanseri yarangira ibipimo vyo muri scanner hanyuma yasanze ata kintu na kimwe cerekana ko ngifise kanseri ko nakize kanseri vyose vyaraheze. Mu bisanzwe ni ibintu bidashoboka gukira kanseri igeze kuri urwo rugezo rwa nyuma, ariko ibidashobokera umwana w'umuntu birashoboka kuri Yesu. Rero Yesu yaranyumviye ikigongwe, yarangiriye imbabazi. Nuko rero ndiko ndarira kubera ko bona nk'utabereye ku mbabazi ziwe. Ntagomba gushinga intahe no munsi nshimira cane ekipe Kanguka kubw'amasengesho yanyu. Rero nshinze intahe kugira ndababwire ko nimba vyarashobotse kuri jewe namwe birashoboka bavukanye kubera ko ni igitangaza gikomeye. Mes métastases au foie ont disparu, à la colonne vertébrale ont disparu, au fémur ont disparu. Dans le sein, il n'y avait plus rien. Et même les docteurs sont très étonnés de ça. Aho kanseri yari yarashikiriye ku gitigu vyaraheze, ku giti c'umugongo vyaragiye, hamwe no kwigufa ryo kwitako vyaraheze. Mwibere nta cari kikiriyo. Eka n'abaganga ubwabo baratangara cane ku bw'ivyo. Murakoze, Imana ibahezagire mwese. Chris hamwe na ekipe Kanguka mugire umunsi mwiza. Merci, que Seigneur vous bénisse tous, Chris et l'équipe de Kanguka. Bonne journée.
ubu tugeze mu mwanya w'amasengesho nk'uko mubizi ni umwanya udasanzwe nizera ko wumvirije intahe zose ubuhamya bwose iyo wumvirije intahe bituma wizera ukumva ko ivyakoreka ku bandi bishobora gukoreka kuri wewe bitaravye ubunini bw'ingwara yawe bitaravye ikibazo ufise nashaka wizere ko nta kintu na kimwe kidashoboka imbere y'Imana mu ngoma ya kabiri ijana 226 de Chroniques chapitre 20 verset 6 aho Yehoshafati ko arasenga yaravuze amajambo akomeye kuko ari imbere y'ingabo zimusumvye inkomezi atabona ngene bivamo ariko aravuga ati Mana y'abasokuru mbega mu kiganza cyawe so yari inkomezi zose n'ubushobozi bwose hari ikintu na kimwe kitoshoboka imbere yawe hari ikintu kitoshoboka imbere yawe nashaka nawe ubwira Imana uti nta kintu na kimwe kidashoboka imbere yawe ingwara yawe nubwo bidakira wizeye irakira mu kanya tugiye kwihamagara mu izina rya Yesu wewe nawe wizere ufite wabara ushire ikiganza utaza ushira ushire ku mutima hari abadamu bifuza uruvyaro nubwo warafashe kenshi atana kimwe gishoboka ariko niwe amajwi ya Satana atuma wihibura ariko ukomeze kwizera ushire ikiganza kunda namara bisubiramo igikuru suko ugwasi ko udahwasi uko umva manifestation ariko igikuru nuko wumva yuko imbere y'Imana atakintu kimwe kidashoboka kandi mu kiganza ciwe ari ubushobozi bwose n'ububasha bwose mwanya mutorere mwitegure tugira dusenga. Urakoze Mana ushobora vyose ndagushima kubitangaza twumvise ndagushima ku ntahe zose zigaragaza ubushobozi bwawe turaciye ugufi duhamagara izina ryawe uri El Shaddai uri Adonai uri Elohim uri Chikenu nta mana isa nawe ndagushima ku bushobozi bwawe Mana urakoze ku bantu bose ukuragendera kano kanya ndagushimira ku bana bavutse bishimira n'amasengesho ndasenga imana wese yavutse bishimira n'amasengesho ikiganza cyawe kiwe kuri bo abana bari mu nda mu izina rya Yesu ndahagaritse impwemu mbi ya foskushi impwemu bishobora gutuma umwana avayo hataragera mu izina rya Yesu uriya mu mama mu izina rya Yesu urakoze Mana muzigame hari umumama afite umwana akuriwe cyane ari mu kuvyara izo mpwemu zimurondera yamaze igihe kinini ategwa umve ko umwana agira veyo ariko umwana ntazovayo ndatuye ubushobozi kuri uriya mwana Mana urakoze kumugire neza abadamu benshi afashe kunda abadamu benshi afashe kunda uriya mudamu amaze imyaka 14 mu izina rya Yesu ikiganza cyawe kiwe kuri we urakoze Mana kwanye kuragendera wewe ufashe ku kirenge amafashe ku kirenge yumva imisonga myinshi ubushobozi bwandi yo kugendere Mana gushima kwanye kuragendera abo mu manifestation batayumva wewe kurasanga nanje wizere umuntu amaze igihe kinini byanka guhagarika itabi waragerageje igihe cyose uhagarika umunsi umwe nturengana ariko ubushobozi ndatuye ubuntu bw'Imana bwe kuri wewe Mana urakoze ko mugendeye uriya muntu yaguye hasi ndamwatuye ku bushobozi yavuze nziya mpwemu ziri muri we zisoke mu izina rya Yesu umuntu afite ikibazo cyo mu nda haleluya indigestion mu izina rya Yesu urakoze ababaye constipation umuntu afite ikibazo cya constipation fata kunda wizere Mana gushima kuri couple bakora senga maze imyaka 8 Mana gushima kubagendeye mu izina rya Yesu bageze gusama inda iravayo ariko ndatuye ugiye gusama kandi umwana zovuke ndasengeye umudamu wese akora sengero umwana Mana urakoze uriya maze imyaka 9 hari imyaka 5 maze mutari kumwe mu izina rya Yesu ubushobozi bugendere Mana urakoze ku buntu bwawe urakoze ko ndakuragendera umuntu afashe ku ruhanga kuri fond ku ruhanga ufise ibizunguzungu ama vertige mu izina rya Yesu ndatuye ubushobozi urakoze bana ko mugendeye umuntu agwaye umutwe urafata ibinini bikanka kumubara umutwe kumubushuhe umva ibintu mengo no muriro ku mutwe mu izina rya Yesu ubushobozi kugendere Mana urakoze ku bantu bagwaye imigongo ukurakiza abantu benshi bagwaye imigongo bakaragenderwa ubushobozi bwandi yo bukugendere Mana urakoze ko mugendeye abantu benshi bakaragenderwa ubushobozi Mana ya Abrahamu Mana ya Isaka Mana ya Yakobo Yesu Kristo ndagushima ko kumusaraba ngo vyose birarangiye imbere yawe nta kidashoboka ibidashoboka n'abantu biragushobokera wewe urategeka rimwe gusa bikaba ubushobozi Mana gushima kuri umuntu mu bitaro ndasengeye abantu batatu bari mu bitaro ndatuye ubuzima ndavuze ntibaze baveyo ari bazima urakoze Mana impwemu y'urupfu ikuragendera umuryango haleluya ni famille ikuragenderwa maze kumva abantu shika batatu kuva umwaka utanguye bamaze gupfa iyo mpwemu ya mort prématuré ihagarare ihunge izina rya Yesu urakoze Mana imigambi yawe ukiri mu ijuru abari kwiba ndagushima Mana ko abantu bakora kira diabete wowe diabete ni wizere fata umutima wizere atura ubushobozi bwandiho wowe bitera inshinge nta kidashoboka imbere y'Imana hari umuntu afite ijisho ritabona by'uburyo kumiza ikiganza kuri iryo jisho wizere Mana urakoze kuri ya muntu akora ababara cyane kwiferu kuri more kumiza ikiganza nyene kurabara Mana urakoze hari umuntu akora umva ibintu bikora vuga mu nda bibomboranya mu nda kuva dutanga gusenga ndashima ko mugendeye
wizere uwaye mugongo ni wizere ufashe kwibere kanseri y'ibere umukobwa hamwe n'umumama mu izina rya Yesu ndatuye ubushobozi wewe wazuye abapfuye wazuye Lazaro ndatuye ubushobozi kuri mama afite ikibazo ca kanseri y'ibere manda ndashima ku bantu babiri bagenda n'umugera wa sida kubagendeye ibidashobokera n'abantu biragushobokera urakoze mana urakoze ku nakiza ugutwi ufashe ugutwi izere harimo abaye imitsi nerciatique mu izina rya Yesu izere harimo nadashobora gutambuka kwera kuguru kumva kuremereye hamaze iminsi nk'itatu kumva kuremereye ndagenda gusaba haguruke utambuke wizere mu izina rya Yesu hari umuntu w'umugabo ibintu byose vyugaye ibintu byose garageje bikanka mana urakoze kumugendeye ibihome biri imbere yiwe bisenyuke mu izina rya Yesu hari umudamu akoranyiviriza afise ikibazo ca migraine mana urakoze kumugendeye mu izina rya Yesu abagabo babiri basigize ca impuissance sexuelle ndagushima ko bagendeye mana urakoze hari umumama afise umwana aguma yiruka kominduru amenagura ibintu ubamutwe kwa muganga birabananira ariko Yesu ntananirwa ndavuze ni Yesu ntananirwa ibyananiye abaganga biragushobokera Yesu urakoze ko ari utanga amahoro abantu bafise impwemu yo kwiyahura esprit ya suicide mu izina rya Yesu iyo mpwemu ihunge ndatuye ubuzima haleluya iyo mpwemu ishaka gutuma abana babo biyahura urakoze mana mu izina rya Yesu iyo mpwemu ihunge depression hariyo depression mu izina rya Yesu iyo mpwemu ya depression irekura au nom de Jésus bari abantu bagira ibibazo mu ijoro baryamye cauchemar wumva kuriruka wamuvyuka kuriruka uvyuka ubona abantu bakora kwica abadamu babiri basigaye cyaba maridonui ubona abagabo babiri baza gusambanya mu ijoro iyo mpwemu kure mu izina rya Yesu ndagushima ko nakora bohora kuri masturbation kwisambanya impwemu ya pornography ku bajene mu izina rya Yesu urakoze ma umuntu agenda n'ibiheko ivyo biheko biturire kuko Yesu ashaka gukoresha urakoze ma ndashima ku bakobwa babiri bariko barasengera mariage ndagushima ku bagendeye mana urakoze kucinzira urakoze mana hari umunsi ukuguru kuko urajugumira kuko uratrambara mu izina rya Yesu ndashima mana ko mugendeye ico kintu cyose gituma jugumira gihagarare hari umuntu akora bivuya undi aguma yayura kuba dutanguye gusenga ndavuze ni mana ndabura ikiganza cyawe kuba abantu babiri hari umusore w'umujene mu izina rya Yesu iyo mpwemu ya epilepsy ikurekure rekura mu izina rya Yesu wewe wumva ibintu bikora kumanuka mu mubiri mu izina rya Yesu kuva mu mutwe Yesu akora kubohora aho deliverance kiraba sishobora kuvuga ingwara zose benshi ukarakira urakoze mana kubitangaza twese mudushime ubushobozi bwawe urakoze ko natwiye kumva icyubahiro ni kuganza bibi vyawe ubu niyo bidashira ni mu izina rya Yesu nsenze nizera amen. Umuntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 337 plus 256 781 377 337. Kuba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 613 462 93 52